ni by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravumereye ko ikibazo c'igitoro agiye gifata mu ntoki. Ivyo muri iki gihe turabona rimwe kiraboneka, ikindi gihe nikiboneke kikaza gikwiye, ikindi gihe kikaza kidakwiye, ariko twokwizeza abarundi yuko ubu igitoro gihari cararanguwe ku bwinshi, ariko kiri mu bubiko bw'igihugu muri Tanzania. Intambanyi nini rero n'ingene igitoro gishika hano mu Burundi. Mu bubiko bw'i Tanzania kiriho, twagiye turabona intambanyi aho muri ya ntumbero yuko hari abarundi bamwe batagira umutima wo gukunda igihugu nk'uko bibereye, usanga bareka kuja kukizana bafise uburyo bwo kukizana amakamyo manini agahamagarira n'abene igihugu, ahubwo abo babishoboye abagwiza tunga bafise uwo mutima wo gukunda igihugu ko bogira umwete bakakizana ku bwinshi. Ariko rero nubwo bimeze uko, leta nayo ntiyicaye, iko irakora vyinshi kugira ngo izo ntambanyi zive mu nzira. Babandanya bakora kimwe mu biriko birategurwa, hariho gutegura kubaka ububiko bw'igitoro hano mu gihugu c'u Burundi kugira ngo kize kirabikwa hano mu Burundi, gutyo bagiye kuzana ikindi abari ico kiba kirakogwa mu mwanya bagiye kukizana. Ikindi no kurondera amakamyo manini y'igihugu yoza arakizana, ivyo biri muri ko birigwa kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti.